ku kibazo kiri ngaha ni ya ngwara twagwaye aho usanga umuntu afise monopole. Hajya monopole imisi yose yamarimbi kuko ntuzomenya dozaje uko yayigize, wewe uzotanga uko nyene. Twama twagize ama prelevement tugize amadesante tutababwiye, tukagira ama prelevement tugapima, mugabo uhavuye ugaheza gupima nta wuzi bica bikurikira kuko abazi kwejo urasubira kusubirayo. Iki rero nico kibazo, mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending iri kiraba monte ibugendana, nibaza ko izofasha byinshi parce que blending yoyo umwavu uzokogwa par rapport au sol, kuko umwavu wa fomi dukoresha no musi uzokubwira kuri efficace pour l'oli azoba ari karaguheda. Ijya twita totahaza uyisize mu muceri nta kivamwo. Nico gituma au niveau du gouvernement nous avons ubute yuko ku muceri dukoresha ire ijyanye na matière première yo dukoresha. Igisigaye rero no kuraba iyo imbura nayo nyene, kandi naho nyene no kuraba niyo imbura uko ikogwa. Amase babanza kuyaturira sibe bushimiste abashimiste bo turabira. Ubona amase wayaturiye bica bigenda gute sinzi, babanza guturira ntavyo nzi, amase y'ikirundi ivyo byose ntavyo nzi. Ariko nibaza yuko uno musa aho tugeze, nibaza yuko kubera abandi bariko barabona iyo izine nshasha, nibaza yuko bizogira ico bikoze bikagira ico bidufashije. Ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania una monte imizine ishaka gusa niyi, mugabo nagira ndamenyeshe ko izine yabaye monte muri Tanzania. On a rassemblé tous les spécialistes boss bari bafise les professeurs d'université nibo bayikoreye ko. Nagira uzovuga ngo muri Tanzania nicyo kimwe n'iyiri ngayi wacu, biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko aba spécialiste babo nibo babikoreye ko barabona ivyo ariko barakora ivyo arivyo, mugabo twebwe nta muntu umwe yigeze abikurikirana. Aha rero hashobora kuba hari hagahaze, mugabo uno munsi tubana yaducumbagiza kushika dushikire abo bandi baje kugira ikindi bashoboye gufasha.